umuhisi perezida Mikero Ndadaye amaze kubona ko igihugu c'u Burundi kizingamitswe n'ivy'ubuhutu n'ubututsi ivy'amoko, kizingamitswe n'intwaro y'umugambo umwe Rudende, igihe wari umugambo y'iprona, hamwe na bagenzi we baricaye baravuga bati ibi bintu bidahindutse nta mahoro n'umutekano bizorangwa mu gihugu c'u Burundi, nta terambere rizorangwa mu gihugu c'u Burundi, nta barundi bazoteza imbere igihugu, nta barundi bazosabikanya iby'igihugu gitunze. Ati kubera iyo mpamvu tugiye gushinga intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambi myinshi. Ati tugiye gushinga intwaro ikomoka ku munyagihugu, igatwarwa n'umunyagihugu, igatwarwa ku neza y'abanyagihugu. Tuvaneho intwaro zikomoka ku ngoho zigatwarira abo nyene bafise ingoho gusa. Ati izo ntwaro z'agahotoro zitoteza abantu, izo ntwaro zica abantu, zituma abantu bahunga igihugu, bangazwa, bagafungwa. Ati muri iyi ntwaro ya demokrasi tugiye kuzisezerera. Ibyo bintu bijanye no kudasonera agateka kazina muntu no kudasonera abanyagihugu tugiye kubisezerera. Niho rero yaca ashinga umugambi Sahwanya Frodebu. Nico gituma umwaka wose kwigenekezo rya mbere Ruheshi z'uwo mwaka umugambi Sahwanya Frodebu wama wibuka iragi rya perezida Mikero Ndadaye aho hatsinda mu Burundi intwaro ya demokrasi. Rero iyo turiko turibuka uyo munsi turarabira hamwe intambwe tumaze gutera kuri iryo ragi twasigiwe na nyene cubahiro perezida Mikero Ndadaye, tukaraba tuti mbega none imigambi myinshi iriho mu Burundi n'ibiriho irakora uko Ndadaye yavyifuza, uko demokrasi vyipfuza, uko abarundi bavyifuza, amashirahamwe yigenga arakora uko abarundi bavyifuza, uko demokrasi bitegekanya, abamenyesha makuru barakora uko abarundi bavyifuza, uko intwaro ya demokrasi bitegekanya. Amatora kuko nayo yo nindi kingi ya demokrasi, amatora ategurwa neza, atunganywa neza, ahumuriza bose. Ivyo rero twama twicara tukabiraba agateka kazina muntu kifashe gute, kuko ku gateka kazina muntu Ndadaye arahagarara cane.